Mwaramutse. Iyo ishirahamwe riko yashinga ibiciro, kimwe mu byo ryisunga ni coût de revient. None coût de revient yobisigura iki? Coût de revient ni amafaranga yose ishirahamwe rikoresha kuva rigitangura guhingura ikidandazwa canke gutanga service gushika riheze. Ayo mafaranga ashobora kuba ayo kugura ibikoresho bikenewe, ayo kuriha abakozi, ayo kunguruza ivyo bikoresho, canke ayandi mafaranga yose ajanye no guhingura ico kidandazwa canke gutanga iyo service. Kumenya coût de revient birafasha ishirahamwe kumenya ingene rishinga ibiciro. Akarorero, ishirahamwe Twubake kugira rikore imeza imwe rikoresha ibiti vy'ibihumbi 50, imisumari n'ibindi bikoresho vy'ibihumbi 10, umushahara w'umukozi w'ibihumbi 30, hamwe n'amafaranga yo kwitwara aho idandarizwa angana n'ibihumbi 10. Ayo mafaranga yose tuyateranije angana n'ibihumbi 100. Ivyo bihumbi 100 niyo coût de revient y'iyo meza. Iryo shirahamwe rero rizoca rigurisha iyo meza ku giciro kirenga ayo mafaranga kugira rironke inyungu. Mu gihe mwaba mufise amajambo mwifuza ko dusigura muri Bisigura iki, turabatumire kuyadusangiza mubicishije kuri numero ya Business Park. Naho mu ndwiza murakoze.